amazina nitwa Ntwari Chris Armand, mu muhara w'abaskuti nabo baranyise irindi zina nitwa Kelpidocide. No groupe yitwa Groupe Saint-Aubin ikorera kuri lycée municipale Nyakabiga. Rero uno munsi twazindutse duhimbaza Isabukuru, imyaka tumaze tubayeho. Rero twariko turigina iyo Isabukuru, twatandukanye n'abandi bagize ama anniversaire, bagira amagato, amafanta, ariko twebwe twahereye ku gikorwa twakwita action communautaire. Twahereye ku gikorwa cyo gusahiriza intwaro z'igihugu bien sûr, mu gukora igikorwa cyo kugira collecte y'ama plastique, kubera twasanze ari ibikoresho abantu bakunda gukoresha cyane bakabitaho bageze, ivyo navyo bisanzwe biporiwa ikirere cacu. Rero twariyumviriye yuko twogira iyo collecte y'ama plastique tukabishira hamwe. Twaravuganye n'abajejwe intwaro muri zone Nyakabiga, baratwemerera yuko botwereka aho tubishira. Rero nivyo bikorwa twarimo, turaza kubikolekta tubishire hamwe, hama tubijane kuri zone comme ça nabo bazoce babitwara mu kibanza vyagenewe. Rero ino Groupe Saint-Aubin yavutse muri 98, yego niho twaronka agrément, turashobora gukorera ku mugaragaro, turera urwaruka. Hejuru yo kurera urwaruka tugafasha no mu bikorwa navuze vy'iterambere z'igihugu, nkuko mubibona na teme yacu bivuga 25 ans d'encadrement des jeunes et d'influence communautaire et environnementale. No kuvuga yuko twebwe turasahiriza mu gikorwa cyo kurera urwaruka, tugakora ibikorwa vy'iterambere mu gihugu hamwe no kuharanira ibidukikije. Ino munsi twakoze collecte y'ama plastique kubera pollution de l'air. Ejo canke hirya y'ejo ni ibikorwa nyene twatanguye tutazohagarika, tuzokora ibintu navyo vyo muri domaine environnemental. Twarateguye kuzotera ibiti nko ku nkengera z'uruzi Ntahangwa, dutera ibiti kugira isi ikomere comme ça dushobore kugwana n'ihindagurika ry'ibihe. Ahanini nico gikorwa catuzinduye uno munsi, hanyuma ibisigaye navyo tubandanya dukora. Murakoze.